Abaroberi binjiye ku butaka bw'u Burundi 10 bararaswa barapfa ibiziga vyabo ibujumbura abapolisi bujumbura nabo bihaye inkumbi barasha abantu ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi tuba turiko turabashikiriza uyu no mwanya w'amakuru agizwe ko ariko aravugwa cane ngiye kubabwira ku makuru avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi inyuma y'imirwano ikomeye iriko irahuza abasirikare ba leta FARDC muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23 mu Burundi abaroberi binjiye mu gihugu ku mupaka 10 barashwe ndetse ibiziga vyabo bikaba vyashikanywe ibujumbura ndaza kubibabwira n'abakomeretse Bujumbura nanone mu yandi makuru ndibuze kukubwira ndaza kukubwira ko abapolisi nabo bihaye inkumbi barasa abantu babarasiye vyagenze gute ayose namakuru ngiye kukubwira mu buryo buramvuye hari nandi yakomeye cyane mu mwaragiye muranyegezwa n'amasoko yacu mu gisirikare ivyo atangaza vyose ndaza kubikubwira ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV mbonesha kure imwe rudende ibashikiriza ya makuru muba mwaranyegejwe amakuru adashigwa ahabona twe turayarondera tukayabashikiriza tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe maze twashira ko inkurika gushikira mu bambere ndizera ko aho muri rya nino hatandukanye mumeze neza kandi mwafyonze kuri sabone kugira muraje mushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nkibi tuba turiko turabashikiriza umunota kuyundi muti none ivyo nibiki bibaye hibarariraguye mu gihugu c'u Burundi abo baroberi nabahe iyo mirwano hagati y'abo baroberi n'abasirikare yagenze gute abo bayiguyemwo ni bande vyose nivyo ngiye kukubwira mu buryo buramvuye wewe bana natwe gushika dusozereye ano makuru uti ivyo byo kurasa abapolisi barashe Bujumbura ni bande barashe bande barasiye hehe ayo makuru yose ndayafise mu buryo buramvuye uraza kuyakurikira wewe bana natwe gusa gushika tuyasozereye uraza kumva ukuntu ibara ryaguye ndetse nabo bapolisi barashe n'icatumye barasa ibiziga vy'abasirikare barashwe navyo vyashikanywe Bujumbura n'abakomeretse vyose namakuru ndibuze kugushikiriza mu buryo bw'itonido ntahandi hantu ntamwe ushobora kuronka amakuru ibiganiro mwene nkiba atari ngaha kombonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru avugwa irya nino sangwe ikaze mwese kuba twumviriza muri ngaha mu Burundi turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tubashikiriza turazi ko dufise abanywanyi benshi cane bari mu bihugu bibanye igihugu nka Kongo igihugu nka Tanzania ndetse n'abari mu Rwanda nandi muri irya nino hatandukanye mu bihugu bitandukanye vya Afrika turazi ko mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ntibagiye namwe muri kumegabane y'amakungu ya kure turazi ko mubana natwe kandi nimengeshanya kubitwereka n'intererano yanyu gose turayibona turakenguruka cane kuri iyo ntererano muduha mutwereka ko turi kumwe ariko nawe utaraduterera no gufyonda kuri subscribe vyonyene maze tukaje tugushikiriza amakuru n'ibiganiro umunota kuyundi ndabaramukije mwese reka no makuru tuyatangurire ku nkuru yihuta cane abapolisi barashe ibujumbura dujeje kumenya ivyo vy'abapolisi barashe ndaza no kukubwira ivyico gitero ku rubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'imigwano ikomeye yahuje abaroberi bari ku butaka bw'u Burundi ndetse n'abasirikare mu ntara Ibujumbura tutangurira Ibujumbura hari umupolisi yakomerekeje abantu babiri mu bunywero umupolisi asanzwe ari ku kirindiro co muri zone ya Kinindo ni mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi uyo yarashe abantu akaba rero yabarashe yoba yari yanse kumugurana amafaranga akaba yaramukomerekeje urwo rusasu ruca rukomeretsa n'ubundi muntu hari kuri uyu wa Mungu hafi isaha 5 z'ijoro ivyo bikaba vyabereye ku bunywero bwitwa kwa Musitanteri ni muri quartier ya Kibenga nkuko amakuru yo kwizera ahava bivuga ababibonye barengaho bakaba bavuga ko uwo mupolisi yarasavye uwo yarashe kumugurana amafaranga ngo yigurire icupa uwo ubundi nawe gene yaciye avyanka uwo mupolisi yaciye amurasa amukomeretsa munda amukomeretsa ku kuboko ubundi musore nawe akomereka ku kuboko uyo yashatse gutabara akaba ari we yakomeretse ku kuboko nkuko tubibwirwa n'abari ngaho bikaba vyabaye ngombwa ko abakora mu bunywero baza bagafashanya gufata uwo mupolisi bamwaka inkoho imbere yuko abo bakorana baza bakamutwara kubw'umukuru wa zone ya Kinindo akaboregwe niko kakweze ako kabi
gatuma uwo mupolisi yiha inkumbi arasa abantu mu bunywero. Akaba yamenyesheje ko uwo mupolisi yapfungiwe mu gasho ka zone ya Kinindo. Abo bakomeretse nabo bari kwa muganga muri ako gace. Si ubwa mbere twumva abapolisi bihaye inkumbi bakarasa abantu ndetse n'abasirikare bivuye ku kaboregwe. Hakaba hari na bamwe baciriwe ibihano byo gupfungwa kuko bagiye baboregwa bakica abantu. Nibara ku Mutemere ivyo vyabereye i Bujumbura mu Kinindo. Nari nabikubwiye mu ntango zano makuru ko ndibuze kukubwira abaroberi ku butaka bw'u Burundi abashika 10 bishwe, abandi benshi barakomereka. Abantu bashika 10 bishwe, abandi benshi barakomereka. Ni mu ntambara zahuje abasirikare n'abaroberi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mw'ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu begereye urubibe rw'igihugu kibanyi barafise ubwoba bagasaba gucungerwa umutekano. Musitanteri wa komine aremeza ayo makuru, akagabisha umuntu wese akorana n'abo bantu bagomba guhungabanya umutekano. Ku rundi ruhande, abo bagwanyi bikekwa ko ari abo mu murwi wa FRN urwanya leta y'u Rwanda. Intambara zikomeye zarabaye muri iyi minsi 3 iheze ku musozi ya Rutorero na Gafumbegeti ni muri zone Butahana ya komine Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'igihugu. Izo ntambara zaguyemwo abantu 10, zakomerekeyemwo 8 ku ruhande rw'abaroberi nk'uko amakuru yo kwizera dushikira bivuga. Isoko mu gisirikare riremeza ayo makuru rikongera ko ibiziga bishobora kuba ari ivy'abaroberi ba FRN Front de la Libération Nationale vyatowe ku metero nkeya z'urubibe rw'u Rwanda mw'ijoro ry'Uwimana. Biraboneka ko abo bagwanyi bishwe n'abasirikare b'u Rwanda bacungera imbibe, niko ayo masoko yacu atomora. Ayo masoko avuga kandi ko abo bagwanyi bavuga ikinyarwanda bafise ibirindiro vyabo mw'ishamba rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi mu makomine y'Amabayi na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Bama bagerageza kwinjira mu Rwanda bikanka bakaraswa n'abasirikare bacungera imbibe z'u Rwanda. Wabitwiganiye ati ntibigera binjira mu Rwanda, bama bahagarikwa n'abasirikare bafise ibigwanisho bikomeye kandi vyinshi. Ikibabaje, abaroberi bariba bakanakorera ububisha mu Burundi, niko irindi soko mu gisirikare rigaragaza umubabaro. Umwe mu ntwazangabo ikomeye ivuga ko ari abatovyi bo kugwanywa imbere yo kongera ko ibikorwa vya gisirikare vyo kubarondera biriko biraba ubu kugira ngo batuzwe. Iyo ntwazangabo irahumuriza abanyagihugu ko ibikorwa vya gisirikare bizobandanya kugira ngo babuze abo baroberi guhungabanya umutekano hakurya no hakuno y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri bibanye. Amakuru twegeranije avuga ko abo baroberi b'abanyarwanda binjira mu Burundi ku ruhande rw'ikibira bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bashitse ku butaka bw'u Burundi babuze ibifungurwa, abo bagwanyi baca baja kwiba cane mu banyagihugu bitekaniye. Ivyo bikavugwa n'isoko ryacu mu Cibitoke rishimangira ryemeza ayo makuru. Nkuko bitomorwa n'umutama w'imyaka ishika 80, abanyagihugu bo muri ako karere bari mu bwoba kandi bararushe. Musitanteri wa komine akabasaba abanyagihugu kurushirizaho kwirarira ndetse no kudoma urutoke kuruja n'uruza rw'abaroberi biketse. Bamwe mu bakorana n'abagwanyi ba FRN barafashwe muri kahise. Diomede Ndahabonimana haragabisha umuntu wese akorana n'abaroberi b'abanyarwanda ko bazobandanya bafatirwa ibihano bikomeye. Igisirikare c'u Burundi kirahumuriza abanyagihugu baba ku rubibe u Burundi ruhana n'u Rwanda, kivuga ko umutekano ukwiye. Amakuru yo kwizera dushikira avuga ko ibiziga n'abakomeretse baciye bajanwa Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi, kubwo amakuru atangwa n'isoko
ryegereye iyo dosiye. Amakuru ateye ubwoba, ariko ku rundi ruhande nababaje kubona abaroberi bariko barahungabanya umutekano w'abanyagihugu bitekaniye. Mu yandi makuru hariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, tubabwire ku nkuru ivugwa muri Bwambarangwe aho ubusuma bw'ibikoresho vyo ku bitaro vyo mu Mukenke abakozi basaba ko hoba amatohoza yigenga kuko abanyagihugu bageramiwe n'ubwo busuma bw'ibikoresho vyo ku bitaro vyo ku Mukenke. Ivyo navyo si bindi ni icuma gitanga umwuka wo guhumeka, icuma gikoreshwa mu kwica imicafu yose yo ku bikoresho vyo kwa muganga, hamwe n'imoteri y'umuduga wo ku bitaro vyo ku Mukenke muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Biharugwa mu mamiliyoni menshi y'amafaranga y'amarundi, bikaba vyazimanganye mu buryo budasobanutse. Ibi ni ibivugwa n'abakozi bo kuri ivyo bitaro, aho bikeka umuyobozi w'iryo vuriro yoba ari inyuma y'ubwo busuma. Abakozi bagasaba ko hokorwa amatohoza yigenga. Ico cuma kizana umwuka carazimiye amezi 4 akaba arangiye, mu gihe icuma gikoreshwa mu kwica imicafu atawuragikubita ijisho guhera ku igenekerezo rya 15 Rusama k'uyu mwaka turimwo, nk'uko bishikirizwa n'amasoko yacu y'inkuru. Ibikoresho bifise uburemere burenza ibiro 500 biragoye kuvyunguruza kiretse bikozwe n'akarwi kavyiteguriye neza kandi vyumvikana ko koba karakoranye n'umutegetsi. Ukundi ko bibonwa n'abakora ngaho kuri ivyo bitaro. Ubusuma bagateguwe vyagenze gute? Nk'uko amakuru dufise ava aho kuri ivyo bitaro babimenyesha, umuyobozi w'ibitaro yotegerezwa kubazwa mu ntumbero y'amatohoza. Ubwa mbere hari hasanzwe hari icuka kibi kivuye ko haherutse kwibwa imoteri y'umuduga, mu gihe hari ishirahamwe ry'abagira neza ryari ryahaye ibitaro vyacu imoteri y'umuduga wo mu bwoko bwa kamyoneti. Uwo muyobozi yarayinyuruje, ntiyagarukirije aho nyene. Hariho kandi n'ubusuma bw'ibindi vyuma 2 bizimvye cane, turikeka ko uwo muyobozi yoba abifisemwo uruhara muri ubwo busumwa. Dusaba ko hokogwa amatohoza yigenga. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe mu bagize umugwi nyobozi w'akarere k'ubuvuzi muri Mukenke. Bariyamiriza aho umugwi washizweho n'uwo muyobozi nyene ngo ukore amatohoza kandi ugahabwa amategeko nawe. Nta kindi turindiriye nk'inyishu. Nta nkeka ko ico cuma cica imicafu kinyegejwe ahantu kugira ngo bazohave bakizana mu nyuma ngo bavuge ko ari icuma kindi gishasha caguzwe, niko bibaza. Miburo Joseph n'umuyobozi w'ibitaro vyo ku Mukenke aragira ico ashikirije ngo yisigure kuri ivyo vyose yikekwa ko. Nagira ico avuze tuzobashikiriza mu makuru yacu y'ubutaha. Ngayamwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, banywanyi bacu mu bisata bitandukanye. Amakuru abavugwa kandi amakuru mudashobora kuronka handi hariho hose atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya STV, munesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibikariro babigezwe bivuga irya nino. Ndakengurutse cane mukanyanza mbashikiriza n'ibindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Nizere ko mwahejeje gufyonda kuri subscribe, nawe butarayifyonda ko karona karyo keza uramanuka bose ino video urabahandije ijambo sabone. Niba ukoresha YouTube y'igifaransa nawe ukoresha YouTube y'icongereza urarabahandije ijambo subscribe mu ibara ry'umutuku, ibara ritukura ufyonde ko bihindutse umukara, ucumenya ko wabaye umunywanyi wacu maze urarushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Bihe vyiza kuri mwese rivyo ndabifurije.